Ndabahaye mwaramutse mwebwe bakunzi b'inyigisho za buri munsi, inyigisho za Rhapsodie de réalités. Muri kumwe na Berize nshimira Imana kuri uyu munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 22 ukwezi k'umunani umwaka wa 2025. Ijambo ry'umunsi riratubwira ngo ugutahura impwemu y'umuntu. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca mbere c'Abitesalonike ikigabane cya 5 ku murongo wa 23. Ratubwira ngo kandi Imana nyene amahoro iba ariyo ibeza gose, kandi impwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri vyose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwa bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Haleluya! Abantu akenshi bakoresha ijambo ubwenge bw'umutima nama igihe bashatse kuvuga impwemu y'umuntu, ariko ku bantu biyumvira mu buryo burengeye ibiboneka by'ubuzima, ubwenge bw'umutima nama burengeye ikibanza c'ukwiyumvira k'umuntu, ahubwo bwerekana urundi ruhande rwa kamere y'umuntu rutagenzurwa canke rudasuzumwa. Ukuri nuko igihe utahuye insobanuro y'ubwenge bw'umutima nama, vy'ukuri bwerekana impwemu y'umuntu. Mu gitabo ca kabiri c'Abikorino ikigabane ca 4 ku murongo wa 16 nk'akarorero, Paul avuga ku muntu w'imbere. Nico gituma tutihebura, ariko naho umuntu wacu wo ku rukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yama ahinduka musha uko bukeye. Intumwa Petero mu cete ciwe ca mbere yayise umuntu ahishijwe w'umutima, ariko kube uko umuntu ahishijwe wo mu mutima ugushaza kudashira, niko mutima w'ubugwaneza utekereje, niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana. Ni muri Petero wa mbere ikigabane ca 3 ku murongo wa 4. Abadatahura neza ibijanye na kameremere nyakuri y'umuntu bavuga impwemu y'umuntu ko ari ubwenge bw'umutima nama. Bibiliya nivuga ibijanye n'ubwenge bw'umutima, ahubwo yerekana ubutatu bwa kamere y'umuntu, mwemu, umushaha n'umubiri. Uko wiga ivyanditswe uzobona ko ku ruhande rumwe mwemu n'umushaha bikoreshwa nk'ivyitiranwa, bishatse kwerekana umuntu w'imbere ataboneka, umuntu ahishijwe mu gihuzu arico umubiri. Yamara mu zindi nsiguro ijambo mwemu hamwe n'umushaha biratandukanye. Mwemu ahagarariye umuntu w'imbere nyakuri, mu gihe umushaha ari kuri mwemu nk'uko ubwonko buri ku mubiri. Impwemu y'umuntu irakira kandi igakorana n'isi biciye mu mushaha wayo. Umushaha ubitse inyiyumvo za mwemu z'umuntu w'imbere zimushoboza gufatanya ivy'impwemu n'ibigaragara. Mu buryo bwumvikana, impwemu y'umuntu ni isoko y'ukubaho kwawe, ni wewe ukuri aho Imana iba. Nshuti mukundwa, wewe uri kurakurikirana inyigisho z'uyu munsi, ndagutumire muri iri sengesho ujane nanje. Mana Data, urakoze kubw'ukuntahuza umuntu ari we kamere yanje nyakuri muri Kristo. Kuri wewe impwemu yanje ni nzima, kandi biciye mu mushaha wanje ndagaragaza ukuri k'ubuzima bwawe bw'ijuru muri jewe. Ntambukira mu gatima nama kari muri kamere yanje y'ijuru, nuzuza intego yawe ku buzima bwanje mu izina rya Yesu, amen. Imana ihabwa icubahiro. Duhejeje kumva inyigisho z'uyu munsi zidasanzwe ziduhamagarira gutahura impwemu y'umuntu. Ivyo vyose kugira ngo dushobore kubitahura biradusaba gusoma ivyanditswe vyera vyo muri Bibiliya. Mu Kristo nagira ndagutera intege yo gusoma ijambo ry'Imana, niho ushobora kumenya ivyo utaruzi bijanye n'ubwenge bw'Imana. Nitworangiza inyigisho z'uyu munsi rero tudahaye akaryo keza wowe utarakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Izi nyigisho ntushobora kuja kuzishira mu ngiro mu gihe utarizera umwami Yesu Kristo. Urakeneye kumwakira rero uyu munsi kugira ngo agushoboze gutahura ivy'impwemu y'umuntu kandi bikugirire n'ikimazi mu mpinduka y'ubuzima bwawe. Utafise Yesu mu buzima bwawe, ubuzima bwawe ntibushobora guhinduka ngo bube ubuzima bwiza bufise insiguro. Nimba witeguye, urashobora kujana nanje muri iri sengesho ryo kwatura. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana.
ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuje akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icyaremwe gisha. Turagukeje ubu ncitse icyaremwe gisha. Hari cubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza. Hamagara kuri 61 40 ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.